Twe twari tuje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa Union Africaine, tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ko gikorwa cyiza cyabashe gukora mu gihugu cyacu ndetse n'umubano w'igihugu cyacu, ariko cyane cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamo twebwe kubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ku ntambwe ikomeye babashe gufata kurengera ubuzima bwari mu kaga bitewe n'intambara igihugu cyacu kiriko gicamwo zatewe n'igihugu cy'u Rwanda, kandi gikora cyitwaza izina ryacu ry'abanyamurenge ndetse rimwe n'izina ry'abatutsi mu karere. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi mu by'ukuri ko turekonesa tuzi neza y'igihugu cy'u Burundi babashe gukora kandi bakibandanije no gukora, kindi no gusaba ko n'ubundi babasha kumza gutwerera amahoro mu karere tuvukamo. Turarekonesa byimazeyo iyo nkunga, ubwo bufasha, iyo neza y'u Burundi babashe gukora ku bwoko bwacu. Kuri ibyo bihuha bimaze bikwirakwizwa bivuga yuko leta y'u Burundi ishaka gukora genocide, ishaka gukora ubwicanyi, ahubwo ababivuga nibo babiteguye kandi bagiye babikisha mu ngiro. Ni kenshi leta y'u Rwanda yashoye ubwicanyi mu gihugu cyacu, ariko yitegura ubwicanyi, itegura nabo izabushiraho, izabutwerera. Rero kuba bavuga leta y'u Burundi no kubera ko yababuje kugera ku cyo bifuzaga kugeraho. Ntaco na kimwe dushinja leta y'u Burundi. Turekonesa neza yabo amahoro uno munsi igihugu kiko gihumeka, cyangwa aho bayoboye ubwoko bwacu buri ko buhumeka, tuyakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu. Rero ubwo bwicanyi ntabwo tuzi buvugwa yuko niho tuvuka, kandi ntitwuvugirwa n'u Rwanda yuko u Rwanda sigo ruzi ibibera iwacu kuruta aho tuvuka twebwe. Kandi sibo botugirira imbabazi zo gutabaza ngo baradutabarize. Rero nta bwicanyi bukorwa na leta y'u Burundi, ahubwo ni neza. Bakaba barakomye mu nkokora ibikorwa bibi n'ubwicanyi u Rwanda rwashoye hariya kubasha kutagera mu byo kuko babiteganyaga. Yego barishe, ariko none ntibaturangije. Rero leta y'u Burundi yabashe kuturengera, n'uyu munsi amahoro turiko duhumeka turayakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu ya Kongo. Kuri President Kagame, kuri leta ya Kagame, kuri leta y'u Rwanda ni ibibazo bikomeye cyane, aho birababaje biranateye n'isoni, aho umuntu waruzi ko uri kuragwanirira, umuntu waruzi ko uri kurapambanira, aha kwihakana izuba riva. Bonjour et bon après-midi, nizere ko mumeze neza cyane. Twebwe turameze neza cyane. Bantu b'Imana, utarakora sabone cyangwa subscribe nabikore kugira ngo ngakuru urubuga ku Mugwa Media tubandanye tugira umuryango wagutse, tubandanye tubashikiriza amakuru agezweho, kanatsinda biba biryoshe iyo uri kuratamba utirorera. Hari abantu badukurikirana bari mu Burundi, hanze y'u Burundi, ndavuga Canada, mu Rwanda, Kenya, za Uganda, hariya Australia, Etazini. Turabakunda cyane, kandi tunabashimira ku kuntu mubandanya mudutera intege, mutwandikira. Ego ni by'agaciro cyane kuri twebwe. So tubibutse utameze neza abandanya senga kumbure ejo bizogenda gute, bizogenda neza cyane. Twongera tunahanura abantu baza muri commentaire bakagaya canke bakadutuka, nibaza ko atari wo muti, nibaza ko atari wo muti wo gutukana. Umuti nyawo iyo umuntu akarashikiriza iciyumviro, solution so kumutuka, uraza ngaha nawe ukamuvuguruza kugira ngo tubandanye tugira dukoresha diplomasi ya. So reka ninje mu kiganiro nyezina uno munsi sinza ndakuvuga mfise point imwe nza kuvugana, tuza kuvuganirako cyangwa tuza gusesangura numubonano President w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye yarayi ahaye umubonano abanyamurenge baba USA.
baba USA aho wari mubonano uri kuravugisha abantu benshi cyane surtout ndavuga hakurya ya Kanyaru. Murazi neza ko hakurya ya Kanyaru iyo mu Burundi habaye ikintu kibahungabanya canke badakunda, urazi ko bagikomanta ko cyane kandi n'abantu baba bashaka kuvuga ibintu bonyene bakunda. Wewe ntuje ngaho ngo uvuge ivyo bo badakunda, oya wewe uvuge ivyo bo bakunda. So reka twinjire mu kiganiro nyezina. Uyu mubonano Evariste Ndayishimiye president wacu umukuru w'igihugu cyiza cyacu Burundi yahaye abanyamurenge bo baganiriye iki, wari umubonano uje gushitsa kuki abanyamurenge, mbega u Rwanda rwavyakiriye gute, mbega Kongo yavyakiriye gute, kuko numubonano biboneka neza kuri kuravugisha abantu benshi. Bo icambere nagoma nse n'utanga impanuro ku banyamurenge. Hari abanyamurenge murazi ko neza abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge ukuntu je ndabuzi bwari ubwoko bukundana, ubwoko busenyera ku mugozi umwe. Ariko kuva za 94 ni ubwoko bwashoboye gukoreshwa cyane mu manyanga y'u Rwanda. Hari ubwoko bubiri bw'abanyamurenge. Ubwoko bubiri bw'abanyamurenge, ubwoko novuga ko bwagabuwe buracibwamwe imice ibiri. Hari ubwoko bwemera ko ari abakongomani, hari n'ubundi bwoko bwemera ko ari abanyarwanda, sivyo? Murazi neza ko ibi ni turufu y'abanyarwanda bakoresha cyane mwizi ntambara. Tugiye kurondera abanyamurenge bari muri Kongo, tugiye gufasha abanyamurenge bari mu bwoko bw'abatutsi bari muri Kongo, tugiye gukurikira FDLR, mwaragiye muravyumva, mwese murabizi. Nizo turufu bakoresha. Mugabo mu bisanzwe u Rwanda rubikoresha kugira ngo rugende kurondera yiki inzahabu muri Kongo. Ivyo byose murabizi, twagiye turabivuga cyane. Aba rero abanyamurenge bari mu bwoko bw'abantu zenya bw'abanyamurenge bashigikiye Tshisekedi, nibo baraye basavye umubonano President Evariste Ndayishimiye. Barashoboye kuvuga amajambo jewe nakunze cyane, ariyo majambo nje turabire hamwe. Baravuze neza ko u Rwanda rudashobora kubavugira. Reka ndabacishe mu ngaha anya mu yarabe gatoya. Twari tuje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa New African, tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ko igikorwa cyiza cyabasha gukora mu gihugu cyacu ndetse n'umubano w'igihugu cyacu, ariko cyane cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamo twebwe kuboko bwacu bw'abanyamurenge. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi umwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ku ntambwe ikomeye babasha gufata kurengera ubuzima bwari mu kaga bitewe n'intambara igihugu cyacu kiriko gicamwo zatewe n'igihugu cy'u Rwanda, kandi gikora cyitwaza izina ryacu ry'abanyamurenge ndetse rimwe n'izina ry'abatutsi mu karere. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi mu by'ukuri ko turekonesa tuzi neza y'igihugu cy'u Burundi babasha gukora kandi bakibandanije gukora, ikindi no gusaba ko n'ubundi babasha kumva twerera amahoro mu karere tuvukamo. Turarekonesa byimazeyo iyo nkunga bwo gufasha iyo neza y'u Burundi babashe gukora ubwoko bwacu. Kuri ibyo ibihuha bimaze bikwirakwizwa bivuga yuko leta y'u Burundi ishaka gukora jenoside, ishaka gukora ubwicanyi, ahubwo ababivuga nibo babiteguye kandi bagiye babisha mu ngiro. Ni kenshi leta y'u Rwanda yashoye ubwicanyi mu gihugu cyacu, ariko yitegura ubwicanyi, itegura nabo izabushiraho, izabutwerera. Rero kuba bavuga leta y'u Burundi no kubera ko yababuje kugera ku cyo bifuzaga kugeraho. Ntaco na kimwe dushinja leta y'u Burundi. Turekonesa neza yabo amahoro uno munsi
igihugu kiko gihumeka cyangwa aho bayoboye ubwoko bwacu buri guhumeka tuyakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu. Rero ubwo bwicanyi ntabwo tuzi buvugwa yuko niho tuvuka, kandi ntitubwirwa n'u Rwanda yuko u Rwanda sigo ruzi ibibera iwacu kurutaho tuvuka twebwe, kandi si bo botugira imbabazi zo gutabaza ngo baradutabarize. Rero nta bwicanyi bukorwa na leta y'u Burundi, ahubwo ni neza. Bakaba barakomye mu kokora ibikorwa bibi n'ubwicanyi u Rwanda rwashoboye hariya ubasha kutagera mu byo kuko babiteganyaga. Yego barishe ariko none ntibaturangije. Rero leta y'u Burundi yabasha kuturengera n'uyu munsi amahoro tuko duhumeka turayakesha leta y'u Burundi. So ngira muri ko murumva ivyo bariko baravuga, aho bashoboye kuvuga amajambo akomeye cyane mwese mwayumvise. Iyi turufu abanyamurenge bariko barayiburizamwo ni bibazo bikomeye cyane kuri president Kagame, kuri leta ya Kagame, kuri leta y'u Rwanda. Ni bibazo bikomeye cyane, aho birababaje biranateye n'isoni, aho umuntu waruzi ko uri kuragwanirira, umuntu waruzi ko uri kurapambanira, aha kwihakana izuba riva. Ibi ni ibintu rero ni esheke, no kuvuga iyo umukere baravuga ati ngo umukere n'ivyatsi nibimuhinzira. Kagame biraboneka neza ko iturufu zose zanse kabisa, zanse aho abanyamurenge yahora yishimikiza nk'iturufu, aho yavuga ko agiye gutabara abanyamurenge, bakaba ari bo bantu ba mbere bariko baragaragaza uyu munsi ko batanamwishimiye. Ni ibintu biboneka neza ko RPF Inkotanyi Kagame baramaze gutsindwa muri rusange. Bino bintu baravyitwayemo nabi cyane, bino bintu Inkotanyi zaravyitwayemo nabi cyane, kubera ko ntushobora kuba mu kinyoma imyaka irenga 30. Ikinyoma mu Burundi niho duca umugani ngo ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka. Abanyamurenge rero ndabashimiye cyane kubona mwaritahuye, kubona mwarashoboye kumenya neza ko muri ko murahenda. Nubwo hariho uwundi mugwi w'abanyamurenge utabibona cyo kimwe namwe, ariko mwebwe je vous encourage, ndabahaye felicitation kubona mwarashoboye kwitahura, kubona muri abantu bashoboye kwitahura. Nibaza ko nabandi bantu bariko barakorera u Rwanda b'abanyamurenge, nibaza neza ko batariko babikora bishaka, bariko babikora ahubwo ku nyungu y'u Rwanda muri rusange, kubera ko aba ba Moise Nyarugabo, Azarias Ruberwa ntigeze kuba vice president wa Kongo, ko mugenda ngaho mukatubesha ngo Kongo ntibarokonesa nk'abakongomani, ngo Kongo yarabakumiriye. Kubera iki Azarias Ruberwa yabaye vice president wo muri Kongo? Aho hari ikintu na kimwe aho Kongo ntiyari yabahaye agaciro. So no kuvuga iki, abantu bose bariko barashigikira u Rwanda b'abanyamurenge ntimubishinge, n'abantu bafise amafaranga icambere, n'abantu bibera mu buzima bwiza, n'abantu imiryango yabo bihagaze neza umwanya, n'abantu abana babo biga za Amerika zaheye. Nawe ukatuja ngaho wonye ukabishinga ngo abaturi kumwe. No, bariko barakubesha my friend, bariko barakubesha. Abantu bose bariko barahemukira ubwoko bw'abanyamurenge, aba ba Moise Nyarugabo, Azarias Ruberwa n'abandi. Mvuga aba bagabo babiri kubera ko ribo bagiye imbere bo tuzi cyane, bariko barababesha kubera ko bo bari muri JDNTR, bariko bakina gakino kunguka. Umunyamurenge wese ushobora kubura bino video, kuko twarihaye initiative yo gushobora kuza turagerageza guhanura abantu. Umunyamurenge ushobora kuraba bino video, menya ko uri mu gatabo bakubeshe. Igihugu ca Kongo ni igihugu ciwawe, igihugu ca Kongo si igihugu c'abandi ubifisemo uruhara, bareke kubacamwo imigwi. Ngarutse rero ku mubonano wa nyene icubahiro yahaye aba bantu uzenya abanyamurenge, nabonye bari kumwe na Mbayahaga twongere tumubwira ati warakoze cyane gushobora kuba connecta kuri nyene icubahiro. Nabonye barajanye, narabonye ifoto bari kwa Ntare House, aho ibintu byari bimeze neza cyane, baberewe ku makostime ya noire cyane, abanyamurenge baberewe cyane. Big up sana kabisa. Mu minsi yahera baravuga neza ko leta y'u Burundi iri kwirategura ihanya bwoko ku banyamurenge bari munembwe. Rero igikorwa mwakoze ni ikintu kije gushimangira neza ko umubano w'abanyamurenge n'u Burundi umeze neza cyane.
bien sûr umubano w'abarundi n'abanyamurenge umeze neza cyane ku banyamurenge bitahuye, apana ku banyamurenge bakorera u Rwanda, ku banyamurenge bitahuye umeze neza cyane. Rero ngaha ko tumenyereye neza ko abanyarwanda umuntu akoze ikintu badakunda bamwita umu FDLR. Mbega bwa bwoko bagwanira bw'abanyamurenge bamwe bavuga ati n'ubwoko bw'abatutsi tugiye gutabara mu gihugu ca Kongo, ko buri ko burabihakana nabo barabita aba FDLR. Tugiye kuronka imice myinshi aba FDLR, uyu mwanya tugiye kuronka aba FDLR b'abarundi, aba FDLR b'abanyamurenge. Ibi bisigura ikirere, bisigura neza ko narabivuze kenshi u Rwanda rwubatswe mu binyoma. Ibintu byose bakora, propaganda yose bakora iba ishingiye ku binyoma kugira ngo bahuve. Je ndemeza ndanahamya neza ko kugira RPF Inkotanyi ifate u Rwanda ntiyarufashe kubera yari ikomeye, yarufashe kubera ibinyoma. Yarashoboye gutegesha ibinyoma, hama leta Habyarimana irabigwamwo ntiyabimenya. Ibi bagiye bikora cyane, bagerageza kubikora cyane mu Burundi. Baragerageje kwambika inkoni ishushe mu Burundi, mwarabonye ukuntu nene muri ko murabibona kuva za Amerika. Ndabivutse gatonya 2015 ubundi bari bagerageje gucafuza ikintu citwa izina imbonerakure, bari bagerageje kuri cafuza cyane mu binyamakuru bitandukanye, mu nyamakuru bitandukanye. Muri ukaneza ko bigeze kuvuga ko hari n'imbonerakure z'abantu, urumva nagatego bari barateze. Muri bukaneza ko muri 2015 harigeze kuvuga ngo haze inteko mva makungu zije gucungera umutekano w'igihugu. Bagiriza imbonerakure ko ziriko ziranyanyasa, ko zirafata ku nguvu abantu, ko ziko ziragirane, ko ziko zirica, ziko zirakora mabi. Uje wari umutego w'u Rwanda, ibinyoma bagenda baracisha mu media yabo ahana hariya ku nyungu zabo. Ntawe yobegwa neza ko kuva 2015 twaciye mu bibazo bitandukanye kubera u Rwanda. Narabivuze neza kenshi, ntawe yobewe neza ko Burundi bwagiye buraca mu bibazo bitandukanye kubera u Rwanda. Ibyo byose murabizi, nta numwe biyobewe. Ariko ndashima kubona isi yaramaze guhinyura ibinyoma bya RPF Inkotanyi. Banyamurenge mwari mwarahenzwe cyane, hageze yaho mwikubita gashi n'intama zazimiye z'abanyamurenge. Harageze yaho mutahura mukamenya ko Kongo ari guguci wanyu. Mwabonye ingene bene wanyu bashimiye president wacu, barashimira na Antoine Tshisekedi Chirombo ukuntu yashoboye kubaha gateka, kubaha valere. Ntibaje bamugwanya, baramushigikiye kuko barazi neza ko Kongo ari igihugu c'amavukiro c'abanyamurenge. Kongo irarokonesa abanyamurenge 100%. Ndiko ndanezerwa cyane, na niyo mpamvu nkoze kino kiganiro kugira ngo twigishanye, kugira ngo dutahuzanye. Birababaje kubona umuntu, je ndababara par exemple, je ndababara kubona umuntu ariko arahohoterwa. Nico kintu ca mbere je kimbabaza. Ndababazwa kubona umuntu ariko arahendwa. Sinahura abanyamurenge mushobora kuba mwarize, mushobora kuba mwaraminuje, ariko mukagwa mu gatego ka Kagame. Mukagwa mu gatego ko kubahenda neza ko aje ko batabara mu gihe niyo yofata ubutegetsi bwa Kongo mwebwe atigera abashira imbere. Mwarabonye igihe yafata ubutegetsi, twibutsanye gatonya, igisirikare yagihaye nde? Intebe zikomakomeye yazihaye nde? Nimumbwire muri commentaire umunyamurenge yoba ku ntwara ya Desire Kabira, uyu Kabira fils yoba yaratwaye uyu Joseph Kabira, yoba nimumbwire umunyamurenge yoba yararose igiti gikomeye. Nimumbwire umunyamurenge yoba yararose igiti gikomeye kuva Kagame atanguza zino ntambara mu gihugu ca Kongo. Nimumbwire umunyamurenge yoba yararose igiti gikomeye. Ibi rero n'ibintu bigaragaza neza ko abanyamurenge barashigwa imbere bagahendwa ku nyungu z'iki, ku nyungu za Kagame. Tunashimire leta yacu, leta y'u Burundi kubona atavangura ishira imbere, kubona ihagaze mu kuri, kubona
biraryoshe kubona umuntu aza kugushimira avuga ati ndi kuri warantabaye mu bihe bigoye by'ukuri warankijije umuntu agira ngirire nabi. Ni nayo migisha ni mihezagiro. Iki nico kintu ca mbere jewe nkundira indongozi zacu z'Uburundi ziza z'Uburundi. Indongozi zacu ziratandukanye n'indongozi za kera, aho indongozi za kera zashobora kwiruka kubene gihugu zitwara zikabiruka ko zikabasonga ko kabisa zikabica. Urumva ni naco kintu mu Rwanda nubwo bitagaragara, nubwo badashaka kubigaragaza, mu Rwanda ubwo butegetsi buracahari, haracariho ubutegetsi buvangura. Tuvyemeranye bene wacu, haracariho ubutegetsi buvangura mu Rwanda. Mu Rwanda nico gihugu cyonyene ata muntu ariko ashobora gukora ibintu muri freedom, ashobora kuvuga ibintu uko avyumva. Birababaye, c'est dommage. So abanyamurenge bigapsana, twebwe abarundi turi bene wacu, turi bene wanyu, twebwe abarundi nta nzigo tugira, ubu twituye turamufasha. Uyu mwanya nashimye n'ikindi kintu kubona abanyamurenge bavuye ngaha mu Burundi baca basimbira muri Uvira, muri Sidi kubona na guverineri wa Sidi Kivu muri Uvira. Uru rugendo rero bariko barakora ni urugendo ruriko ratuma haba mu gihugu cy'u Rwanda paniki. N'abandi je ndizera neza ijana kwijana, n'abandi bazoza, n'abandi n'intama zazimiye zizoza. Nzi neza ko abanyamurenge bazishira hamwe kandi ko abanyamurenge ari mu muzorangiza ubutegetsi bw'inkotanyi. Je ndizera neza ko abanyamurenge umunsi mwitahuye muzokora ikintu cy'amateka, kubera ko nta uyobewe neza ko abanyamurenge biciwe n'u Rwanda barungitse ntuzeye Rede Tabara yarabiciye yarabasahuye. None mwibaza ko ari bande babarungitse? Abanyamurenge mwirwa muricwa, mwirwa murahohoterwa bitewe n'abanyarwanda na RPF, abanyarwanda muri rusange na RPF inkotanyi. Urumva bakabagira ibitambo kugira ngo bavyereke kuri leta Tshisekedi hamwe na leta y'u Burundi. Ni navyo bintu abantu uze bakoresha, barasakrifia abantu kugira ngo mwebwe mube igitambo ca bamwe abandi babe. Niko bimeze, niko bimereye Barundi. So ndashima rero kubona mwaramaze kwitahura, mutanguye kubona neza kumutane gutandukanya icyatsi n'ururo, umwansi ninde umukunzi ninde. Abarundi cyo nababwira rero, abarundi twe ntiturabasi biwanyu, abarundi turabakunzi biwanyu, abarundi twe turafasha, turatabarana bibaye ngo turatabara bibaye ngombwa. So inyigisho zari izo, message yari iyo. Ufate kino kiganiro wagikunze ugisangize mugenzi wawe, hama ufise ico wongera ko canke unegura ntutukane uze muri commentaire uvuge nawe ivyo wawe. Turabakunda cyane, mubandanye mugira subscribe ku kinyamakuru ku Mugwa Media. Turabakunda.